ndashima Imana inyemereye guhagarara hano hantu, kandi ndashima Imana n'abavyeyi bacu banyemereye ko mpagarara hano hantu Yesu abampezagirira. Ngira nshima Imana ku bikomeye Imana yankoreye. Ni byinshi Imana yankoreye ariko sinobivuga byose. Ngira mvuge kuri ibi bintu bitatu Imana yankoreye. Icyambere namwe gushima Imana, Imana yarankoreye ibitangaza kuri ku kwezi kw'indwi. Imana yarankirije umwana wanje yaragwaye. Uyo mwana afashwe yagwaye ukwezi kose, abaganga barabura icyo bavura, umwana akaguma aremba. Umwana yapima ibiro 57, muko kwezi yarasigaye yapima ibiro 40. Mugabo rero maze kuja mu bitaro, burya baramuvura, Imana iramugirira ubuntu, aratora kamitende. Burya arenze ari mu bitaro, naragenda muri toilette nkavuga ati Imana nukuri nkafukama, Imana yo mujuru niba ntabara ukangurira umwana wanje ngaha ahantu ntibahora bahava. Benshi bahora bazana abana babo bagwaye bakahagwa bagataha amaboko agaragara. Ati niba nkura ahantu umwana wanje nkamutahana amaboko, nkamutahana muhira akomeye, Mana nzoduza ibiganza imbere y'ishengero muvuge vuga ibitangazo uzoba wankoreye. None ndashimiye Imana ko Imana yangiriye neza ikantera iteka ikanteturura ngakura umwana wanje amahoro mu bitaro. Imana nihabwa icyubahiro. Ikindi kigira kabiri, ndafise mwene data yaragwaje umwana mugwaza kansera yo mu nda. Uwo mwana yaragwaye ibibyimba 3 mu nda, mugabo uwo mumama akaguma yihebura. Jewe nije namuremesha nkamubwira ati nukuri hangane umwana wawe azokira. Uwo mwana yarafise imyaka 7, bere datumwana inda yiwe yaramuruta yagarukira nkariya. Mugabo uwo mwana bamujanye mu bitaro, baca bamubwira yuko isigo ryacomotse, baca bamukura y'isigo, baca bamubwira ko afite ibibyimba 3. Babanje bamukura y'isigo, mu nyuma bamubwira yuko bazomukurayo ikibyimba cya mbere mu nyuma gize kamitende. Haheza akanya aramusubiza mu bitaro, bamukurayo cya kibyimba kimwe, hasigarayo 2. Haheza kandi ikindi gihe nk'ameza ngatoye kamitende, bongera bamusubizayo, acaguma mu bitaro, baca bamukurayo ikindi kibyimba. Burya baravye basanga hari ibindi byamaze kuza byinshi, basanga ni kansera yo mu nda. Uwo mwana yarasigaye ku mutwe, uwo mwana ntiyicara, uwo mwana yaguma ajyanye. Mugabo uko bahagurukaga mu ngoro y'Imana gusengera abagwaye, nanje nashira uwo mutwaro imbere y'Imana. Ndavuga ati Imana uyu mwana niwa mukura hano hantu, jewe nzo gushima gushingire nta imbere y'ishengero. None uwo mwana ni muzima, uwo mwana yarakize, uwo mwana yaravyibushe. Nukuri ndashima Imana ko Imana yumvise gusenga kwanje. Ikindi kintu numva noshima Imana, jewe mugatungura igihe imvura igwa y'umwuzure, naba iyo mu Gasenyi, Imana yarantabaye icishira mu bwato nka bumwe Nowa yamushiramo, bumwe Nowa yabaza. Jewe inzu yanje ni inzu y'amatafari, benshi barayizi, ni inzu y'amatafari mabisi kandi akazu kagayitse. Nukuri Imana wanjye narahabonye Imana. Benshi barashitseho, abamenyesha makuru baraje kumbaza ingene byagenze. Nukuri ndashima Imana ingene Imana yashize mu bwato bwa Nowa n'umuryango wanje. Nukuri numva noshima Imana cyane. Ico gihe byaragoye cyane guhagarara ngo nshima Imana ndabivuge, abantu bakaguma bambwira ati wewe ufite ideni ry'Imana, kubera ko Imana yagukoreye ibikomeye nk'ibyo, ntuhagarare ngo uvuge ibitangaza Imana yagukoreye. Nukuri igihe nticyari bwagere, igihe cyari kinyene. Ico gihe jewe hari position yari inyuma yanje, iyo position yaratwawe, abasoda bose abapolisi bari ngaho hantu barafa, bari inyuma yanje y'inzu. Mugabo jewe ubwo ruzi rwaciye imbere n'inyuma, inzu isigara hagati. Inzu zifise imiryango ikomeye, ivyuma zamanyaguritse zatwawe, ariko jewe ka kazu k'ivyondo kaguma gahagaze. Bashima Imana rero ingene Imana yazigamiye aho hantu,
ikandinda n'umuryango wanje jewe ubuzima bwiriho n'umuryango wanje ntituba tukiriho twese tuba twaribagiranywe ariko ndashima Imana ko Imana yanteye iteka nkashima Imana kandi mwene data Clementine ko Imana yamwongeye iminsi yo kubaho bene data urya nawe yari yapfuye n'ukuri nukuri yarageze ku kanyuma mugabo Imana iramugarukanira ubugingo bwiwe kumbura Imana yari yabonye ko hari ibyo atarakwiza gukora Imana numva nimuyimpera amashyi yo Mana yacu amashimwe yanjye nayo abayumvise abaheza turagushimiye Mana turagutengurwa kukorera ibitangaza Mana muri cya gihe Mana twariko turakwambaza tuvuga ati Mana niwadukura ahantu ukadutabara Mana tuzobivuga tuzogushingira intahe Mana turagushimiye rwose ndatanze amashimwe imbere yawe Mana nacyo mfite no guha Mana kuko wewe ntuhabwa ifeza ntuhabwa Mana inzahabu ariko Mana ngo urya n'amashimwe ndagushima Yesu nushimwe nuhabwa icyubahiro urashishikara kubana n'abandi Mana bafise imitwaro itandukanye bafise ibibazo ubagirire neza Mana ubakorera ibitangaza n'ibikomeye nabo baze bahaguruke Mana bavuga ishimwe batanga ishimwe ry'ibyo wabakoreye urakoze kubyumvise kandi ugiye kubikora ni mu izina ryawe tubisabye amen.